ikintu cyambere nabonye kuri B FACE cyanteye ubwoba kuri jewe vyongora sinzi kwandikira vesi muri studio aho nyene ugapanga amajambo wisunze idea y'undi muntu aho nyene yatavye kurindira ngo minute nga nukuri yarantangaje cyane kuri sinzi ukuntu bivuga idare taitika nawe kisha kutapere gari ya Ferrari usiwaskis abakunzi b'umuziki ndundi kintu basaba banyitege muri Buja Flavor ndaje nzaranye ibintu bishasha video na audio bizosohoka 12 bashase guha abanyagihugu mu buzima busanzwe urazi ko hari abantu bakunze kujya out gusohoka mu isanzwe hajye ahantu rero basohokeye nkaha twasohokeye harashobora gusha bivanye n'ukuntu basanze. Yo me Pressure Boy Adronis promoter wa musore wanyu wa musore aguma akora ibishoboka byose kugira ngo abazanira impano zigiye zitandukanye nkuko mubibona rero turi kumwe na clver umwe mu mpano ziriko ziraza aheruka gusora indirimbo yitwa Hahiye ari kumwe n'umuririmbyi B FACE on the floor rap you the rap Goliath kuboko kw'ibubafu naho turi kumwe n'umwe mu baririmbyi nawe nyene mugiye kubona ibikorwa vyiwe mu misi mikeyi itarenga 3 nawe surundi yitwa Dapero nibazaye ko mugiye gukurikirana ibikorwa vyabo nge tubanze tubaha kanya kwanza babanze babaramutse bongere babumvishe yuko icabazanye tuka mu gahogo ibintu bimeze fresh turakora mu kije yang yo vipi man meze neza fresh kweli hahiye kweli ntubibona none watwikire yego kweli indirimbo yawe ugerageje kuraba ubona ibiriko biragenda neza nko wavyifuza cyane gose uko navyifuje niko mbona biriko bigenda frame rundi ruhande Dapero umeze fresh ameze fresh bro misi myinshi sana ibikorwa vyawe nabi biriko biraza biri mu nzira kugira ngo rero abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi ntitubicisha amajambo ndakunda dushira ibikorwa imbere kugira ngo babone impano bashigikire ico biboneye apana ico bariko barabwirwa batariko barakibona. Turatangura na freestyle y'indirimbo Hahiye apana vyandi byo kuririmba imisegonda 2 ukacukabuka turirimbire hamwe bumva ati tuka vraiment ibintu bimeze fresh no my bro yo clver in a dance all ever na on the flow kama kawa nimepokea simu mgeni wene nani bro ni B FACE naongea bro wahinjo bas poa braza sasa wapi yo ni kunako burudani dogo wahinjo ni kicheki meza zimeshine mabia watoto na vosheki utafurahia masnicha tuwataki wa kuhesabia etu umekunywa bia ngapi utanilipia leo ni ngumu natamani bonga na dem ila vyumba vimejaa nimekosa sehemu ndo vile tukifika tunachile mule kwa swaga fulani zilo kwenda shule samba za kihakika bia nyingi twende kule za kichakani tusitoke bule clever young police body man faster man no this ola gonga cheers bombardia dema kitaka kupa chini kamatia gonga cheers bombardia dema kitaka kupa chini kamatia ya bakunzi ba Ndaha TV ndakubwira ngo hahiye hamaze gusha clver nibazaye ko B FACE n'umuririmbyi abantu benshi batinya abandi benshi batubahuka byagenze gute kugira ngo umuronke mukorana indirimbo bro ya mu bisanzwe je sanzwe vise management nko mu bizi namwe ndibaza ntavyo muzi kwanza sivyo sanzwe vise management uko byagenze bayaze na boss wanje ama boss wanje cara ma contact yiwe turabona na B FACE turayaga hanyuma turakora igikorwa frame yanyakiye neza n'umwana mwiza ntagara umufungo mwaramuye umufungo none mani wewe ugenda uratwinga mani ama mukaca mukora rekasha nawe uje byumva ko twakoze ikintu mukibonana na B FACE ku munsi wa mbere niki kintu ca mbere yakubwiye mukibonana kintu ca mbere yambwiye ati umu underground azi kuririmba uwo si umu underground ahubwo uwo ni umu upcoming nta mu underground azi kuririmba baho ko je nambwiye manje je ko ndacyari umu underground agize ati nturi umu underground uzi kuririmba uravyumva uri umu upcoming gize okay thank you bro ntiyakubwiye ati jako twumvirize tera freestyle nyemeza kugira ngo numvirize
mutipe tugiye gukorana ko atari umuntu ngiye gukwega ukuboko ndamukura mu kuzimu ahubwo ari umuntu yamaze kwikura mu kuzimu agahagarara. Ya ibi byarashyise yarambwiye ndamuririmbira kweri yarateye respect nawe uvyumva niyo mpamvu yemeye yuko dukorana. Ya muri studio indirimbo audio yoba yakozwe nande video ikorwa nande? Ya audio yakozwe na Gigabit je nagiye gukoresha beat maze gukoresha beat nca namurungikira B FACE turapangana umunsi wo genda gukora kwinjiza amajwi maze ugenda uko yasanze je naheje kwinjiza verse wanje nta nayo yarazi yambwiye ati dogo we mbwira gusa umunsi wo genda kuri recording jewe nzi yasanze muri studio yandikiye muri studio ya verse yiwe na chorus byose urumva gatari umuntu yoroshe nawe nyine. Ni kihe kintu wabonye kuri B FACE unovuga ngo utarusanzwe uzwi mu bandi bahapere bose itandukaniro rya B FACE n'abandi bahapere atari uko mwakoranye indirimbo ngo umutapa kubera ko mwakoranye indirimbo uvuga ibintu uzi canke wabonye? Ikintu cya mbere nabonye kuri B FACE cyanteye ubwoba kuri jewe vyongora sinzi kwandikira verse muri studio aho nyene ugapanga amajambo wisunze idea y'undi muntu aho nyene yatavye kurindira ngo minute nga nukuri yarantangaje cyane kuyi sinzi ukuntu bivuga. Wewe uravuze yuko indirimbo yayandikiye aho nyene we nawe wayanditse iminsi ngana gute? Mu bisanzwe nawe cyawumva umaze kuba witeguriye kuririmbana no mu star cyawumva umwanya bifatira gusa nta mwanya muremure nafashe nk'iminsi 3 gusa. Ya tutaraja kure i management yanyu yoba yitwa gute ikorera hehe management yanyu mwa muyirimwe muri abantu bangana gute? Ya management yacu yitwa Mega Dream Entertainment turabaririmbye bashika kuri 5 muga mubamaze kugaragaza indirimbo ni jewe nyene n'iyindi rikiraza ya Dapero mugiye kuyibona vuba abandi nabo baracari inyuma mu bisanzwe isanzwe ikorera ngaha nyine Bujumbura. Abantu benshi barakunda kuvuga ngo iyo umuntu agiye muri management usanga ibikorwa atari kirenga ugasanga asohoye indirimbo imwe mu mwaka canke zibiri bega uri kuraraba career yawe ya music ahanigeze uyu munsi ntubona yuko bizohava bikugabaniriza gukora kubera management canke urabona yuko ibintu bimeze neza? Ku bwanje ibintu bimeze neza cyane dutanguye neza kandi ndize ko tuzobandanya neza kandi nzokora neza ndavyizeye kuko naje ndafise ikindi gikorwa kiriko kiraza vuba bacitega abafans kumenga urihuse indirimbo imaze ukwezi kumwisohotse ugomba usohora iyindi uburyohe bwayo abantu baracabunezererewe kubera iki wihuse ntubona yuko ishobora kuza igasangira zimiji yinya cyangwa ugasanga yishe niyinya yariri hit? Yo man uraze abantu bakiryohewe unira mu ucukubitamwe umunyene nawe ucubyuma. Ego sinavyanse ushobora kuyisohora bakiryohewe ugaje usanga ubahaye uburobe ukaje usanga uzimije na yindi yari ihari ngo ubahaye uburobe ndaki ibyo bibaho mugabo je kubwiwanje ndiyemera ko ijana kwijana. Sure I'm sure. Turindire turabe. Ego frame. Yeah, no muriro ma. Uhaye igihe kingana gute? Nokuvuga hasigaye nk'indwi nka 3. Umva ni nk'ukwezi. Mu majambo makizo bayakwija amezi abiraza. Warayibagiye. Shakushaku ya. Yarayibagiye narayibutse twagiye kugira ngo tugume tugera bako. Hakuna muda kwanza na vichecha kunepola penzi langu kwako samani ya dola no stress no tears wendo wangu bola nalivyojazika kanyuki dondola unavyonangalia jicho lako legelege no one azumeshanifanya bwege right now shani onja baga utamu wa mapenzi hadi nalewaga nivyo aho hariho n'indirimbo kuri YouTube naririmbye Kirundi indirimbo yitwa Imbere usizo ndirimbo zose ubona zari zikiri nyuma ya management mugabo mu management maze gukora Mega Dream Entertainment twaciye ruzishira ko zose kuri yo channel ya Mega Dream kubw'ivyo nararimbye Kirundi indirimbo yitwa Imbere mugabo ngo rero abantu bumve yuko rero turirimbye igiswahili canke icyongereza tuba dushaka ko ibintu byacu bishika kure
bazi ko turi muri East Africa, Kenya, ibintu nk'ivyo, Tanzania. Ariko sinzi yuko ruraba bamwe mu badukuriye canke bamwe mu babakuriye muri no muziki ndundi aragerageza no uburyo bwose nimba aririmbye Igiswahili acishemo Ikirundi, Icongereza, pompom kugira ngo ntihumve babandi bumva Igiswahili gusa, bumve na wa muntu yumva Ikirundi, kuko novuga ngo muri no ndirimbo kenshi iyo umuntu akoranye indirimbo n'umuntu ataramenyekana gose we wasanzwe azi nta benshi ari abantu nibaza ko bazi yuko indirimbo ari ya B FACE, kubera ko hari abantu benshi batawe ibya B FACE kubera yaririmbye mu Kirundi canke ari wafise izina kuri wewe. Nta muntu muri ahura akakubwira ati ijya ndirimbo ya B FACE canke kumva ati ijya ndirimbo ya B FACE Hahiye iratese. Ya mu bisanzwe nawe uco vyumva kubera izina. Ntuce bitahura. Ucugerageza gufatisha. No kubera izina rero. Ugerageza gufatisha nayo muri gwa rurimi twumva. Ya ivyo tuzogenda turaririmba ni buke hagezeho umwanya wigiye w'Ikirundi tuzoririmba Ikirundi, hageze Igiswahili tuzoririmba Igiswahili, hageze Icongereza. Kugira ngo rero tubereke yuko vye sivyo none. Kugira ngo tubereke yuko rero vyose ubizi ca tugenda kuri indirimbo yawe waririmbye imbere kugira ngo bumve yuko na ca Kirundi gishoboye. Nibaza ko nawe nari hip hop. Ndabishoboye vyose. Ni rap nyene ya tuvyumva ya. Nibuka sokura mbwira mwana nje kanura ntavyo gusinzira kuri igisi yamarira ampuburorero acaruka yabona ubwa mbere anyigisha hinduka yagiye riboneka imbere naravyumviriza mbisiye nkavyitumwa nguho ngiye kuvyemeza ruko niboneye imiruho zinduka mu gitondo ca kare ndinjira ishamba ndonderera ibibondo mpaka izuba rigahumba mu vyo ndondera ivyo mbura nivyo vyabindi ngomba niyo mpamvu nkubwira yuko yisari urugamba gituma bigoye umwaso wawe ntupfumumenye umukeka kure yawe gatumubanya kuvunye ngwino tuje kuraba burya bugeni buhise numukobwa ari hano numva yarongowe na se Sodomu na Gomora hoho harakize bake ubuhizo rigata kuko yuzuye uburake. Yewe ita full stop bakunzi banda TV nibaza yuko muriko murumva ino mpano y'uno musore akwiye gushigikirwa. Wowe utaraja kuraba iyo ndirimbo genda kuri YouTube wandike Young Clever canke wandike Hahiye by Young Clever featuring B FACE and Afro. Nibaza yuko uraza kuronka iyo ndirimbo. Indirimbo yabo nayo iri kuri channel ya management ya Young Clever, nayo si yindi ni Mega Dream Entertainment. Nimwumva yuko ugorona ruzohava rubagora kwandika. Unzi b'umuziki wanyu. Oya ntibigoye. My daddy taitika nawe kisha kutapere gari ya Ferrari usiwasikise. Yeah. uratubani antukabandanya wewe agakurikiye agumi nimba ndayimari yose ma baba ya bakunzi banda TV n'abakunzi b'umuziki ndeye muri rusange sanzwe mubizi yuko ari abantu ngaba barabikiganiro nk'ari ya cameraman arashobora kumva iyo ndirimbo imeze fresh ugaje usanga yiriye copy urumva yuko tutaba tumugiriye neza ya ariko kimwe novuga ngo mu byo nabashije kubona mu indirimbo imeze neza nibaza yuko mugiye kwibona mu misi mikeyi mukabona ibikorwa by'uno musore ujya mu Queen Video wamukuye bro. Ujya mu Queen Video namukuye nganye urumva ko aba Queen Video je ntituzinanye ntitumenyeranye. Hari umuntu twatumye tumubwatondo umukobwa ari fresh mwiza afise kara nziza acha tuzana ujya mu Queen Video tumuravye twamushima tuvuga mu baby n'uyu tukangira ngo umuntu yamuzanye ni Darasa 4G no nyene omenye gute man mwami wi baby twamutunyomero cyatu yari amushikanye ya cameraman hinduka izobereke Darasa hari yanya barabo mwami wi baby none ugerageje kuraba mbega ujya muntu yazanye warashimye canke wabonye ibintu bitameze neza wazima muntu bari banzanye ubwa mbere bakunzi banda TV nguye nifuzi baby nuguca kuri uyonya kugira ngo ibintu bigende neza ya urero ugerageje kuraba niko ndakubaza ugerageje kuraba umuntu yakuzaniye umuntu nyene ubona ashoboye ibintu canke warabona yuko ari umuntu ariko aravyiga yarabishoboye kubera indirimbo zatandukanye hari indirimbo y'umukobwa bidasanga wazi gutamba ngo wazi kunyongesha ibisusu ibintu bya tare je ngene umukobwa ari romantic mwiza atantu byinshi bisaba yaragera bishobora tugeze kwitere je namushimye sana vyo nabigize neza kandi umuravye ni mwiza man shapiga moyambi Darasa bimeze gute rero umuntu yakuzaniye mu Queen Video
antuka ujya muntu arashobora kuba arimwe amahinyu kubera ikarimo amahinyu kubera ko maze kumubonana ijya visage mengira ahantu henshi ubwo ntucubona yuko ucumengo nta gishasha ukoze kuko iyo ukoresheje umuntu amaze araboneka mu video menshi ariko abamuzi baramuzi ahantu henshi abamuzi no muri kayiti iwabo natwe turamumenye nibaze ko ushobora kubwira abakunzi ba Ndamuhige n'abakunzi b'umuziki mbere muri rusange kugira ngo baje kuri channel yanyu ya management yanyu baragira subscribe chance abone kugira ngo indirimbo yiwa izosohoka hasigaye iminsi ngahe kubwiriza hasigaye iminsi 2 kubera izosohoka samedi azwitekeze ngahe samedi Mr Clver samedi ni roduze roduze ntizosohoka ntizosohoka nibaze ko ucubwira n'abakunzi b'umuziki ndondi kugira ngo bagende bagire subscribe so abakunzi b'umuziki ndondi kintu basaba banyitege muri Buja Flavor ndaje nzaranye ibintu bishasha video na audio bizosohoka roduze zuko kwezi nyene ni hirya yejo samedi cyo nababwa nuko uja kuri channel yacu ya YouTube bagakora subscribe kugira ngo ibikorwa byose bya Mega Dimo bizohora biza bazoshike babibona yakuba hariho byinshi biko biraza ndibaza barakunze ndimba yankoreye na B FACE yarakoze neza igeze kuri views nyinshi maze kurabwa n'abantu benshi nizere ko yuko iyo wanje nawe ariko bazobikora nizikurikira bazobikora uko nyene tukiraho nyene indirimbo wowe ufise nijya yonyene canke hari yindi ufise ariko idategekanywa gusohoka muri no misi ndafise indi ndirimbo iri muri studio kuba twebwe manager wacu atubwa ko tandimbi zosohoka ari audio zose zosohoka zifise video uko bisanzwe imeze wandi kuca zikura video rimwe bisatangura imwe isohoke hazi yindi ndafise ndimbo ziri muri studio bro tukubwiye ukaduha kapera gatoyi naho ko iyo bimisegonda 5 kuri iyo nyiri muri studio twa tugize na nta kibazo gusa sindimba kanini uririmba kanini kwera ko abantu nk'aba cameraman hari yanyara ukuntu urazimane je ndimbo zanje ziratwika sishaka umuntu ndirimbe gatoya aca afatagira ibindi bintu birebire aca yiwe antuka original na copy bizo kwa mabitandukanye cyako Shotola kitani kanina sajilani kanipa midani anaga utani mwenye shepu ya pani yani sula laini ameni dondosa kani dondosa ngomba ndani yewe nababwiye bakunzi b'umuziki ndundi mubone yuko turafise ugwaruka ariko rurakora neza hari igihe twamaze tubona abantu bama baduha bya bindi dusanzwe tumenyereye ariko gushika uyu munsi hari abajene bazanye impano zigiye zitandukanye ndagutumirira wowe umukunzi w'umuziki ndundi wowe ukunda ibikorwa by'abarundi gushigikira bano basore kugira ngo bashike ku ndoto zabo turaja kuri Young Clever turagaruka ku ndirimbo yi Hahiye mbega kubera iki Hahiye hahiye kubera nyene sanzwe hatwize hahiye kubera twatwise mu isanzwe kandi twaririmbye kubyerekeye kuja out ubutumwa mwashatse guha abanyagihugu canke abene gihugu bwari ubutumwa twashatse guha abanyagihugu mu buzima busanzwe urazi ko hari abantu bakunze kuja out gusohoka mu isanzwe hajya ahantu rero basohokeye nkaha twasohokeye harashobora gusha bivanye n'ukuntu basanze mu majambo make ushatse kuvuga yuko mwari ko muha message abarundi bose kugira ngo baze barasohoka ko udafise note numva mwace oya ntabwo twamukuyemwo none je ntafise akanoti ko kuja Hahiye umva gutya ntumvise nuko cyo genda gucoresha urashobora kuza ngamukabara we numvise ngene B FACE yavuze utiza cha gitiza nibaza yuko umwanya wari mutoyi twari ku telefona B FACE kugira ngo agire icyo avuze kuri no musore yongera duhe na freestyle y'indirimbo Hahiye kubera ko hari ahantu yaririmbye turavuga ati antuka ikirundi cha B FACE niwe wenyene yesangije ikirundi muri kino gihugu cy'u Burundi kuko B FACE atashizemo imigani myinshi muri ijya ndirimbo mugihe tuzi yuko indirimbo yiwe ibayamwe imigani mike yari nk'imigani 5 ndibaza ngira nuko yavyandikiye hajya nyene muri studio yaciye yibagira imigani sinzi biravana n'ukuntu yasanze yabonye idea y'umuziki uko nimeze ubutumwa kuri B FACE ubutumwa wa B FACE shout out to my brother big up sana bro B FACE on the flow nakubali sana mwanangu ndamukunda sana kwera umujambo B FACE muratanguye murakoze indirimbo mbega nta wundi muririmbyi wumva wifuza uvuga ati
turashobora gusubira gukorana collabo n'umuririmbyi kanaka mbona atwika nkuko mwatwikiye hamwe na B FACE? Ya umuririmbyi numva shaka kandi gukorana nawe muri uwo mwanya. Double J. Yeah. Niki kintu gitumye wumva yuko ukorana na Double J mu gihe tuzi yuko igihugu cy'u Burundi gisanzwe kirimwo n'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye basanzwe bakora neza? Ya misemwe Double J bivanye n'ukuntu aririmba. Double J kujya kuntu aririmba, he completes me mu bisanzwe, aranyuzuza. Iryare ni biyo irarenze kandi aririmba neza nta utabizi. Nibaza yuko manager wawe yamaze gutahura icyo washatse kumubwira natana abakorere ko antuka nibaza ko bunya asa n'uwigenga. Muronka biroroshye. Inde Double J kumuronka kubera asa n'uwigenga. Cyangwa uzoja kumusaba fitsi? Man, byose byo kuvugana nimba uzotumbera he? Ahumva ngaho rero biracancanga kuko amakuru twumva ni menshi. Ituzi uko bigenga canke ko bakiri muri management umva cyo bitugora. Ya nari kukubaza ibikorwa wowe ufise muri no mwaka wa 2021 ariko nibaza yuko byinshi wagira bivuga inyuma y'indwi zitatu agiye kubongera iyindi ndirimbo ibintu bigende neza. Ya nk'umuhapere yiyemera rero dukeneye uduhe freestyle atari mu ndirimbo ziwawe ibintu creativity yiwawe hanyene kujya B FACE yabikoze. Abatamvyi baneza barakurikirana. Duhe freestyle y'ibintu ubona ngahanya muri rap. Nimba uvuga y'amabafre nimba uvuga iki wewe nta kibazo icari cyo cyose. Oh my god. Tayari ntiwiyemera style ya nacho duhiye indirimbo basi yari yose wifuza. Indirimbo yari yose. Yeah. I hope now you got the info and you wanted it to don't bother. Alright, do it for my people. Collaborated with my brothers. Apart from that before and updated, yes I'm matter. Music is only like hair. To mess up me how you there. Shout out to my boss over there. Major the top in the air. Genge zao sikai na kambali nao tena metamia. Ndiyo hapa nifai meyule wa anga kwa juna pepea. Sinta wapana hai ni kama lipanga kunihalibia jina. Wanaponda kidai mivilo watesa navyopanga vina mistari. Nilipanga za brena kapanga za haga. Ano be the same mimi ndiye baba na chapa kwa game na wapiga kapu. Bakunze umuziki ndunda abasore antuka iki kiganiro tukibandanije ndabona twava twirirwa nga tukaharara kuko murumva yuko imistari baruzuranye kandi murumva yuko batwika antuka sinibaza yuko barabarundi baravuga ikirundi ariko sabarundi twe turabarundi impano canke ni bintu wimaditse ni impano vraiment uri kuraraba Young Clever turi muri 2021 uri kuraraba nko muri 2025 bibaza yuko Young Clever izina giwawe canke ibikorwa byo bizoba bigeze ahantu hameze gute canke wipfuza yuko bizoba bigeze ahantu hameze gute? Mu bisanzwe niyo batandoka nzoba ngetse kure cyane. Hari abantu mfitani ya mabifu witeze yuko bazokoroka. Abantu rasa mabifu bibaho umuntu ashaka kugirira ikibivanye n'ukuntu uri kuratera imbere. Gukomeza amasengesho no kwambarisha no gusenga kugira ngo aho nifuza gushika naho ni kure cyane. Ndifuza guteza imbere umuryango wanje biciye muri industry ya music nanje kandi nkiteza imbere nkongera nkateza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi cyamamare mu yandi makungu yapo. Mfata akanya ndabashimire kuba mwemeye kuyaga nanje kugira ngo dushigikirane muri kwa kundi nyene dusanzwe tubikora kugira ngo abakunzi b'umuziki n'abandi badakunda umuziki turashobora kubakundisha bakabandanya bashigikira bano basore bariko barakora neza. Kandi ndagushimire kuri kano kanya wampaye bro. Merci bro, nawe wakoze ko waduhaye akanya ko kuvugana nawe. Ibaze ko n'ikindi gihe nabakeneye bitazongora. Nta kibazo no gukora ku rusinga gusa. Ya boss nawe ndagushimire nibaza yuko indirimbo igiye kuja habona kugira ngo dutwikire hamwe. Man tugiye kwibona ko rero hama ndagushimire nawe man ko wafashe akanya tukaduha umwanya tukaganira. Ya bakunzi ba Nda TV nibaza ko Young Clever yo bafisa akajambo ko gusozera sakajambo ko ntagomba pfe ariko arafisa akajambo agomba babwire kugira ngo turangize ikiganiro cacu. Nagoma big shout out to my boss over there Isaac, big up my boss Kerry Jackson, big up bro mane bahezagire cyane.
ya bakunzi banda TV yari Adronis promoter wa musore wanyu kwa kundi nama ndabibemerera kwa kundi hahandi na vya bindi vyose nzobibazanira kugira ngo mubandanye mukunda ivy'iwacu mwongere mubikundisha n'abanyamahanga. Shut up.